Ego ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'u Burundi, izina ry'uwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego mbanze nabashimire kuba mugumana n'iki kinyamakuru canyu kibashikiriza imico n'akaranga vy'u Burundi, tugashimikira cane cane ku rurimi rwacu rw'ikirundi kugira ngo ntirute akaranga kago kandi rurame ntiruzimangane nk'uko rumaze gutangura kuvogerwa n'izindi ndimi na cane cane igifaransa, aho uzokumva umuntu avuga ikirundi kivanze n'igifaransa ugasanga turiko turahomba ikirundi kandi turiko duhomba n'igifaransa kuko turiko dutakaza izo ndimi zose. Nk'umuntu avuze ngo ndapwiya ngo uzovyapwiye, urumva ngaho yafashe irivuga ry'igifaransa apwiye agomba kurishira mu kirundi ngo uzomwapwiye, ugasanga rero hariho benshi mu bakurambere bacu uvuze uti nzomwapwiye canke uzomwapwiya, uzosanga umuntu atariko aratomokerwa. Igifaransa rero kiratakaje n'ikirundi kiratakaje, urumva duhomvye kabiri. Nico gituma rero twari dukwiye kuvuga ikirundi neza hanyuma n'igifaransa tukakivuga neza, ntitugombe kuvanga indimi. Nuko rero uyu munsi ico tugomba tuvuge ni igituma abarundi barabandwa. Abarundi babandwa kubera iki? Hariho imvo zatuma abantu mu muryango bavuga ati tugira tubandwe. Inzovo nizihe? Reka mbanze ndabahe ikiganiro twagiranye n'abakurambere bahariya ku Mpinga, ni muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana, mubanze mucumvirize hanyuma duce tubandanya. Nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga. Zatuma babanda. Imvo zo gutuma babandwa bitaneze neza cyane ngo abona n'inkuba agwaye baca bakoresha ukumubandisha baca bakoresha ukumubandisha hajaye umuntu yazingamye nyina akaba agwaye baramubandisha baca bamubandisha iyo bavutse amahasa barabandisha Hari umuntu agwaye, hari umuntu agwaye, amahasa uyu muntu agwaye nyene urumva bacisha kumubandisha nta zindi mvu. Forfait le mariage. Kwimuka bakica mu Rwanda. Ugomba kwimuka uja mu kindi cyane baje bakica mu Rwanda. Wabanza kwinjira mu Rwanda. Ukinjije mu Rwanda bakunyuze Baguha intahe ngo watikwe. Ubwo ni yahawe umuntu yabandwa umutwe umubandishije babandishije umuntu yatsindanye batura kugira ngo barabe yuko yovyuka. Bisa nimbo kuja umuntu agomba kwitaba Imana ahamagara patiri akaja kumusiga ry'abarwayi. Uyu nawe rero araca imbere arakubita amashi ati kiranga kimureba rero urabona ndakwaje cane dufata jewe ngomba ndungike umwana mu Burundi umwana wanje akomere mu Burundi naje ivyo nsavye vyose ndabiguhaye umwana wawe naje mu rugo akomere akomoke namwe musigaye ngaho musigaye mukore Imana akivugana uba yaragahereza akaboko k'Imana banyewe baca gusenga Nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga. Ego murakoze cyane, nongere kubashimira kuba muri kumwe natwe mu biganiro byose bya Nyibutsa Akaranga. Ubu rero ico tubonye twumvise niki, batubwiye impamvu abarundi babandwa. Ico mwumvise ubwa mbere ni igiki?
umuntu yaragwaye akagera kure akazingama, uwo rero baramubandisha kugira ngo barabe yuko yovuka. Ico bakoze bace bagereranya ugusenga kwa kera ko kubandwa, aho Kiranga ariwe yaza gufasha uwo muntu kugira ngo barabe ko yovyuka, baca bagereranya n'ubu mu masengero aho haba mu masengero bafise ico bita isiga ry'abagwayi, kuko isiga ry'abagwayi haza uhagarikira uwo muntu ageze kure akagira imigigwa amugirisha. Ico gihe rero uwabona ageze kure, Kiranga yaraza akabandisha uyo muntu kugira ngo barabe ko yovyuka. Ubu naho rero hari amasengero iwabo batunganije ko haba isiga ry'abagwaye k'uwo muntu babona yuko ageze kure. Baragira uwo mugigwa, ashobora gutambuka uwo muntu akitaba Imana canke akavyuka. Nuko rero ntiyitaba Imana batamugeragereje uwo mugigwa. Kandi no mu masengero barabisaba cane yuko uwo muntu akorerwa uwo mugigwa, no hambere urumva niko vyakorwa. Hanyuma ikindi batweretse cari gihambaye nuko habaye amahasa. Iyo habaye gusohora amahasa, haraba uwo mugigwa wo kubandwa. Mu gihe c'amahasa haraba umugigwa wo kubandwa. Ikigira gatatu rero ni mu gihe co kwimuka. Umuntu ntiyava aho yahora yimuke mu kibanza yahora abamwo ngo yimukire mu kindi hatabanje kuba umugigwa wo kubandwa. Ni ukuvuga naho agiye kuba barahezagira ico kibanza. Uca wumva yuko uri umugigwa uhambaye, ntashobora kwimukira mu kibanza gishasha. Mbere no kutaba ikibanza barabanza hakaba umugigwa, hama umugigwa wo gutata ikibanza, hanyuma umugigwa bagataba ikibanza. Nuko rero no mu kwinjira iyo nzu haraba n'uwundi mugigwa bavuga ngo nuwo kwirukana impinira. Hanyuma rero agashika muri ico kibanza. Nuko rero uno munsi twumvise rero imvo zitatu tubwiwe nabo bakurambere. Kuba umuntu yaragwaye agashika kure barabandwa, iyo havutse amahasa barabandwa, iyo umuntu agomba kwimuka ngo aje mu kindi kibanza barabandwa. Izo nizo mvo zitatu badushikirije. Mukamenya yuko kandi niyo umuntu afise ivyo ashimira Imana, haraba umugigwa wo kubandwa kugira ngo ashimire Imana. Nuko rero nk'iyo umuntu yatunze nk'inka agashikana nk'inka 100, haraba umugigwa wo kubagira 100. Urumva vyari ibikorwa bihambaye vya Kiranga yaratumwako mu migigwa ikomakomeye y'ubuzima bw'Abarundi. None rero reka tugarukirize ngaha. Murumva yuko ibikorwa ari vyinshi, tuzobanda tuganira no mu bikorwa vyo hanyuma. Jewe Feliciano Bankuka reka ndabasezere. Tuzosubire mu biganiro vya hanyuma. Ndabasezere vuga nti mugire amahoro.